turasubiye kubaramutsa abakunzi ba Nkirebutse TV twizere ko muri amahoro mumeze neza natubwe turi amahoro tumeze neza rero nkuko mutubona ndi kumwe n'umukurambere yakoze ibintu bikomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ariko imbere ko tuduga ku kiganiro nyezina reka mbanze ndamwakira turabaramukije mutamu mwaramutse neza meze neza yego tubanze tubasabe bidondore abadukurikirana ku Nkirebutse TV yego murakoze je nitwa Seberege Pierre Claver mu buzima bwa misi yose ndi umwigisha nganga nkaba n'umushakashatsi yego musanzwe umwigisha hehe ko ugira hariho yego narigishe muri Kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza no kw'ishuri École nationale d'administration ishuri ry'intwaro rya leta y'u Burundi yego nkaba ndi umukukuruke twabonye Kubagendan'Ubumuga mbega ubumuga bwanyu nibwo mwavukanye cyangwa murasimukutse oya ubumuga sobwo navukanye naburonse imyaka 3 nagira ubumuga bukangu niho bwafata yego mu myaka 3 mfatiye ku ndiko ndabaraba wogira murafu usa nk'abakuze murafise imyaka isa nk'iri hejuru kuko umwana avuze yuko mwakukurutse nimba atari banga mufise imyaka ingahe simiki ko ndababa 78 68 mu myaka 3 maze kuvuga ku bumuga mu maranya 65 mbega mu gihe ciwanyu je mu iyo myaka 3 maze kugira ubumuga byari byoroshe ko umuntu agendana ubumuga bashobora kubona nk'umuntu nk'abandi ntibyari byoroshe kuko ubwa mbere ho abantu barajuragirika cyane bapfuza ugasanga barihenda bakakubuza itari byo batazi n'ivyo ari byo hanyuma byo kugendana ubumuga naho nyene n'ivyo hariho gukumira abagendana ubumuga mugabo umwe wese kandi biva naho avukiye muryango avukiyemwo biva n'ikibana ingene kimeze umwe wese buryo usanga afise nyene vyagiye biragenda yego murize kwiga aho byari byoroshe ku musanzwe agendana ubumuga oya ntibyari byoroshe kuko niba kibashobora kwiga nka jewe mu kwiga igihe niga mu mashuri matoya nasaba indaro hafi kubera namugaye ukuguru ngasaba indaro hafi yo kw'ishure hari hano inshuti narara mugabo naragenda hageze ku munsi wa gatandatu narataha muhira agenda ibirometero mugaye bishika 10 mbere mu gitondo nkazinuka gasubirayo kandi hanyuma hageze mu ya gatandatu nuko nyene mugahageze yisumbuye nagize imana kubera namenya neza ncana muri college ya Mutima Mutagatifu rero hari indaro urumva hari indaro twiga kiro kimwe n'abandi yego mu by'amashuri nta ngorane nagize mbega mu ndaro mwarahurira n'abandi bantu bagendana ubumuga cyangwa mwasanga muri ari nka bumwe bw'imwenyene gusa mu myaka namaze yo muri 6 batarindwi nje nabonye yango numwe canke babiri hariho ishure ryose etablissement yose musanga muri babiri gusa bagendana ubumuga muraheje amashure y'intango nayisumbuye mwana sha murafata na kaminuza yego naye murayiga uko kari bimeze gute kaminuza nayize mu Bubirigi nize ibintu by'imibano urumva byari bindi kuko harimwe abagendana ubumuga hirya no hino mugabo ntibari bagwiriye cyane aho niga ariko hari ubwo twigana yagendera muri zya ntebe bagenderamo sheze rurante yego niwe wa mbere mu ishuri niba turusha twese ku manota yego agendana ubumuga akabambere mu ishuri yego niba turusha amanota je nari muri batatu ba mbere mugabo we yari uwa mbere abagendana ubumuga bari mu bambere nkamwe bwo mwize by'imibano hari insiguro mu biha ukuntu umuntu agendana ubumuga wa mbere hari insiguro ya insiguro nuko ndabifata ko mu bwenge usanga agira ubwenge nk'abandi se kuvuga yuko abagendana ubumuga baba bari barusha ubwenge abatari ubugendana kuko abagendana ubumuga bwa mbere ho ntibiga bose abashoboye kwiga bakeya abantu baciye ubwenge cyane kugira barinde biga bagashika kure biragoye cyane kugira ashika kure nuko abafise ubwenge bukwiye kuko naje kugira nje ndaje muri ayo mashure nuko naba mfise amanota meza yatuma mva hanja hanyuma rero urumva agenda mu ntebe yabu wa mbere je nari mfise inkoni imwe urabona ubufise zibiri nafise kane imwe hanyuma kandi ukiga kimwe n'abandi muri biriya bihugu by'Iburaya harimo abamugaye burya bikaze kurusha iwacu b'abazungu
ego ego igituma twobivuga ko igituma bimeze gutyo ni ukubera yuko uwumugaye cane iwacu ntanakura n'ugupfa usanga yapfuye mugabo hariya kubera ubuvuzi bwaho kubera ubuhinga bwaho barabafata mu mugongo ugasanga ateye imbere buke karabayeho canke natonsera imbere mugabo akabaho afise ubumuga kandi bukomeye mugabo twebwe ufise ubumuga bukomeye ntutera intambwe baca benshi bapfa babana batoya nico gituma nibaza twama turondera insiguro gituma usanga ari benshi bamuga bafise ubumuga bukaze cane muri biriya bihugu twebwe tufise abafise ubumuga budakaze cane mugabo benshi natwe tufise abafise ubumuga benshi kurusha bo muri biriya bihugu uravye uko abantu bangana kubera ibitera ubumuga ari vyinshi aho iwacu kandi ibintu vyumvikana urabona ingwano urabona ingwara ubukene ibyo byose biratuma abagendera ubumuga baba benshi mugabo bukaze gose ntatera intambwe bica acaheraho nyene niho bitaniye nico twovuga ko coba bivako ego murakoze cyane amatwa dusumira ego sinzi ko mwari mumaze kuva mu Bubiligi cyangwa ko ari mwari mukiri kw'ishure hariho ishami mwatanguje hama mu Mariya bicira hamwe rinini byo bari byo kuri ego murakoze cyane naritanguje naraje na mashuri je natanguye gukora mu 82 mu 1982 hanyuma mugabo by'abagena n'umuga urumva ko ndakubwiye ko nigana n'uwo muntu afise ubumuga mu rutubi wanje yego mu gukomera kandi nabonye abandi bafise ubumuga bukomeye kurusha ubw'iwacu narabonye ibyo byose byaratumye menye ibintu bitabike kubagenda n'ubumuga hama nkaba nizi ibintu bijanye n'imibano bijanye n'imibano biba wize ibintu bijanye byinshi cyane byerekeye ubuzima bukomeye cyane hanyuma rero nko mu 1985 mu 1985 naragize ico bita conference ikiganiro kiraca mu maradiyo muri televiziyo kivuga vy'abagenda n'ubumuga mvuga nti ninda mugaye ninda tamugaye niho niyamiriza ijambo ikimuga bagikure mu utwi yagira umuntu azosubira kuvuga ijambo ikimuga bavuga uti umuntu amugaye umuntu agenda n'ubumuga abo ico kintu abantu n'ubu barashaka kikugura ico gihe ntashiramwe twari bwashije nta namba hanyuma urumva mugabo je vyarimwo mu mutwi wanje mugabo buke turabivugana n'abandi buke mwaka w'igihumbi 1989 niho n'umunani imbere n'umunani niho twatanguye amanama turabantu 12 muri abo 12 bagenda n'ubumuga twari 12 batagenda n'ubumuga tuti dushinge ishirahamwe turayishinga tutagira amanama kuva mu 88 mu mpera itariki 25 z'ukwezi kwa kane 89 tuca turagira ikoraniro assemblée générale turashinga iryo shirahamwe hanyuma mugabo ntitwashaka ko ryitwa ishirahamwe twagomba ko ryitwa ihuriro twayise association mu gifaransa twavuze union bantu bagiye des personnes handicapées du Burundi kuvuga abantu bagenda no mu bwa ariko bwose baze hari ubuvene mu muhinga itandukanye baze n'abatagenda no mu bwa badushigikiye bajemo hanyuma mu kwezi k'umunani muri uwo mwaka nyene 89 niho twemererwa ku mugaragaro n'ubushikiranganje bujejwe ubutungane ko ico gihe nibwo bwemerera amashirahamwe nabi yego mugabo byarakuze rero rirakomeye rwose mbega icimviro nyamukuru kugira ngo yote tuje hamwe dushinge iki kintu mbere wanashaka muhamagara n'abandi batagenda n'ubumuga tubwira mu dufashe twubake ikintu gikomeye icimviro nyamukuru aho mwashaka gushika hariye aho twashaka gushika biri mu civugo kandi nico kiri cyugo runani urumva IPHB yarateye imbere nabivuze kera yarimwe abantu twari 12 turabwa amajana ngahe ubu rero ntikiriya umuntu umwe arimo ubu ni ihuriro ry'amashira hamwe yandi yitwa kwa kundi union des personnes handicapées du Burundi mugabo rihurikiyemwo amashira hamwe y'abagenda n'ubumuga kera yarimwo abagenda n'ubumuga hanyuma ashika 55 arimo amashira hamwe uyu mwanya tuvugana itanu arimo muri iryo nani unani y'abagenda n'ubumuga inani IPHB rero hanyuma rero IPHB
ico twagomba gushikako icivugo biri mu civugo kandi muri ico kiki cayo ni avuga tuti iteka ugufashanya n'iterambere mu gifaransa niho bivuga kaneza dignité dignité iteka tugira iteka tuharanira iteka nidufashwe ibimuga vya caka ijambo twanga dufashanye n'abandi dukore mu iteka turonke ibintu mu iteka dufashanye solidarite abagenda n'umuga n'abatabugendana abagenda n'umuga cano baje hamwe abagenda n'umuga n'abatabugendana baje hamwe solidarite hama tuje dushikira épanouissement no kuvuga twacise iterambere mu kirundi mugabo kirarengeye iterambere kuko iterambere womenga uri kuvuga ibintu iterambere si épanouissement ni iterambere ryo mu mutwe iterambere ryo mu bintu iterambere ryo mu mibano ni ico twagomba rero ikatu tumererwe neza nk'abandi nivyo mugerageje kuraba IPHB ahantu igeze ubu hari n'uwo turaje kuvana twiko ari cegera c'urongoye IPHB mu migambi bamaze imisi bariko barakora yereke bagena n'umugambi bamfise n'indi migambi myinshi nk'uko bitwibwiriye mukaraba higeze ubu mwiyumva gute nk'abantu batanga ico ciyumvira kandi murabona by'ukuri byo mwipfuza bya bindi bitatu mwarabishitseko aho tushitse ahi runani rushitse n'ukuri harashimishije rwose warateye imbere cyane kubera ubwa mbere hoho wamenga tuvuga turi bakeya twenyene ubu rero abara ikibazo c'abagenda n'ubumuga ni benshi hariho n'amashirahamwe menshi yavutse ari n'inani zavutse kunone ubu dufise ihuriro ry'inani harimo IPH yego urumva hari n'inani zindi urumva ntako n'akarusho ntihakivuga abantu bakeya yakivuga yana niyitwa IPH havuga n'izindi nani havuga n'abatwara havuga n'abandi bari mu bindi sata by'ubuzima bw'igihugu hanyuma rero ico twaharanira agateka rya jambo ryarahindutse ko batubona siko batubona hari abavyeyi benshi barungitse abana mu mashuri kera batabarungika ubu bariyuguruye hariho abantu benshi abana hari mashuri y'abagenda n'umuga yagiye arabaho mu kwigisha barateye imbere bitko biraza buke nibirahera nibirashimisha amategeko agenda bamugaye hariho amasezerano mpuzamakungu kuva mu mwaka w'2006 yemejwe n'inama y'ibihugu vyose Nations Unies Burundi bwarayemeje mu mwaka w'2014 urumva Burundi urimwo rero ubu buca burashinga n'amategeko yabwo Burundi mu mwaka w'2018 aho hose IPHB yaragize mu ruhara mbere si IPHB gusa aho n'izindi nandi zivukiye zaragize mu ruhara aho zindi zivukiye ko zavutse mu mwaka w'2007 niho nani yindi ikomeye yavutse rezo des associations de personnes handicapées hama n'abandi baravuga ibyo bita federation budayera hindu izina hanyuma rero hariho komite paralympique hariho ama réseau de santé hari n'izindi abatabona batumva n'ubwo kunyuranye ubu rero ni ivy'abantu bose mwana vyiboneye mu Uganda twarimwe ngaha baravyiyumvamwe bumva barumva ko agenda n'umuga si barya tubona bafise burya bumuga buboneka ko ari abafise ubutaboneka hari n'ababwemera n'abatabwemera babufise urumva abagenda n'umuga rero ni benshi cyane kurusha uko twiyumvira ni benshi haba mu Burundi haba no mu makungu ni benshi cyane nata biharuro biraboneka mu Burundi twizeye ko yarosanse bizotanga ibiharuro ntituzi ko zo bikwiye mugabo ngira hazoba karusho mu biharuro ariko rero ubu duhama dufatira ku biharuro by'avyo banki y'isi yose na OMS bavuga ko ku isi yose abagenda n'ubumuga byo bari hagati y'ibiti 15 na 20 kwijana ku isi yose twiga twacha tuvuga tutaye wacu kubera ingwano twagiye tubagira kubera ubukene kubera ingwara kubera aya accident n'ibiki twibaza ko ivyo bice birengeye naho twofatira ku 20 kwijana umva 20 kwijana sibake wa muntu ubwo n'ubumuga twimba ko ari ubumuga buboneka utaboneka ni bwinshi burya ingwano iratuma haba n'ubumuga bwo mu mutwe utagenda buraboneka ugasanga umuntu akagenda nari ubumuga kandi ntibunganya n'ingufu none ubumuga buri kwinshi hariho ntibunganye inkomezi urasumbasumbana ni ibintu byinshi cyane nibaza rero ko
twese icyo kibazo c'abagendana ubumuga abantu bariko barumva ko kibaraba bose abantu bose kuko utamugaye ejo azomugara utamugaye umwanya mu mwanya aramugara utamugaye afise ubumugaye utamugaye afise inshuti mugaye utamugaye urumva ushobora kuvuga ngo je nk'ibinda uba wihenze cyane urumva nk'icyo ni ikintu ciza cyane ariho benshi bariko baravyumva ko iraba bose bitakuraba uyu munsi bizokuraba ejo canke nawe bitakuraba ari uwawe biraba byifashe bakunze bankerebutse TV murabona twatamanye n'umukurambere umutama mukurambere mwumvise amateka yiwe yayivugiye rero bikaba uno munsi abagena ubumuga ubona ko atacyo bikuraba ko areje canke ijyanye ejo bizokuraba uno munsi wo shaka ugatangura kugira ico ubavuzeko mutama hari akantu ushobora kubwira abagendana ubumuga muri rusange Ego abagendana ubumuga muri rusange ico nobabwira nuko bokumva ko bafise ikibanza kuri iyi si. Imana yaremye abantu mu butandukane bwabo. Imana niyo yaturemye twese. Hama rero burya muri ubwo butandukane bwacu duteza kuzuzanya. Umugaye kimwe hari ikintu kiba gikora koresha neza ico kintu kitafise ingorane. Ubumuga none bavuga ati ntagendana ubumuga kubera yuko hariho ibica ahantu ushobora kuba ufise ubumuga n'ahandi utabufise koresha ivyo bihimba bindi koresha ico ufise bisigaye bikora neza ubikoreshe neza ntuce wihebura hama ikindi naco mwuzuzanye mufashanye n'abandi mubwiye gutyo mugakora gutyo mukazamurana byaterambere rirashika ko rimwe iryahangiro batubwira mu gihugu igihugu giteye imbere ya migambe 2040 kugira tuhashike twese nuko tugira rimwe twese nkatera nakamo cyane cyane nabitwa ko batabugendana no kuvuga yuko igihe ufashije ubugendana ubumuga kugira yifasha Sese nakubwira ngo muteze imbere mufashe kugira yiteze imbere ko nta uteze imbere wundi kujya atangiye guteza imbere kiri kitavyigiriyemo ntigizopfa giteye imbere urarondera bakagufasha kugira witeze imbere kugira kujya bagira abashinwa ati umuntu umwigishe kuroba hanyuma yirobera iryo fi yiwe acamanyira aje yirobera ufashije ubugenda ubumuga rero kugira yiteze imbere uba ukuye ku muzigo kuba abantu bitwa ko bakomeye batinda kuja baramufasha bande bakuja baramwunguruza aciye yiyunguruza aciye yibesha wabo kuba ko umuzigo ubwa kabiri wa muri nawe yiteje imbere yateye imbere kwera bamufashije kandi agenda no muga atateze imbere n'abandi uravyumva munye muzosanga atawusigaye inyuma abantu bose bateye imbere hama tube ibyo bita tuje mu ico bita mu iterambere ridakumira kujya twama tuvuga tuti indero idakumira indero idakumira rero mbabarenda kigaruke kuko niyo nzira cane kugira n'abamugaye bashobore kuronka n'ivyo by'ubuzi n'ibindi n'inzego bazijemo badaciye mu ishure ivy'ubuzi n'inzego ntibishoboka iterambere ridakumira rero ikintu gihambaye cyane bisaba ibintu byinshi nyari twovuga muri uwo mwanya mugabe yasaba impinduka nyinshi mu vyiyumviro mu nyubako mu bikoresho nyene bakira uwo mwana mugaye nyene bamufasha ibintu byinshi kwa muganga nyene bafasha umuntu kwa muganga bamwakira aho iwacu hari ibintu byinshi wa muntu wikwiye guhinduka birakwiye guhinduka ubumugaye mu bindi bihugu ntatonda umurongo oya ubona ahantu batonze umurongo ntatonda umurongo oya baramureka akabanza karengana naho bari kwakira amahera muri banki naho bari kurondera igitoro naho bari kugira gute ararengana ku ndege nuko uko bimeze mu kaguriro hariya uja kugura ibintu baramureka akarengana kujya ku mufasoni yibungenze kujya ku muntu ageze mu zabukuru nuko bigenda no kwa muganga kiretse hari usinzikaye kumurusha urumva rero iyo ngendo rero acakenewe mu Barundi yacakenewe ngahe wacu kugira ngo bavyumve bose kuko ugena rumuga namuvuze mugabo ntavyishoboza wenyine atari kumwe bose tutagiriye rimwe twese ikibano kidahindutse imico bihinduke nta gishoboka iyo mico rero nje saba ko yohinduka umuntu wese akabona yuko
kugendana ubumuga afise ico amaze kandi amufashije kugira yiteze imbere azoba agize ibintu vyinshi cane si wazobafashije wenyine azobafashije n'ababundi yahora amufata mu mugongo azobafashije n'uwo n'abandi azocafasha sinzi ko mu bibazo twabajijeho bari nk'akantu mashaka gushikiriza ku Nkerebutsi TV ufata umwanya mugashikiriza. Reka ico novuga no kubakengurukira kubashimira ivyo biganiro muja muragira ko muja murabibandanya gutyo kugira ngo n'abandi benshi bavyumve babimenye abatashoboye gushikaho habera ibiganiro nk'ibitwarimwo bavyumve. Nibaza yuko rero cane mu gikora igikorwa ciza cane mu kibandanya mukabandanya gutyo ibi vyose muba muriko murafasha ivyo twako turavuga byo guteza imbere abagendana ubumuga canke mu bindi bice by'ubuzima bw'igihugu. Reka twakengurukire cyane ku mwanya mushoboye kuturonsa. Murakoze namwe. Nyina mwe mwadukurikiranye ani ikiganiro cyacu kirangiriye hasika naho gutaha. Bye bye.